Shalom shalom abankurikiye mwese aho muri hose, amahoro ya Yesu Kristo aganze imitima yacu twese. Ni Divine nkuko bisanzwe muri kumwe. Imana yo mwijuru itugiriye neza. Iki ni ca gitondo ciza Imana yatugabiye, tugafata umwanya muto cane w'iminota mike tukaja imbere y'Imana tukayishimira ivyiba yadukoreye, ukuntu iba yatuzigamye, ukuntu iba yaturinze ijoro ryose riba ryatambutse, tukabona tuvyutsa amahoro, tukisanga tugihumeka, tukaduza ishimwe. Hanyuma rero tukaca tuyiragiza n'ibiri imbere, kuko hari byinshi biba biri imbere yacu tuba tutazi, tuba tugomba kwitanga kugira ngo Imana yo mwijuru tube hafi, Imana yo mwijuru idutabare, Imana yo mwijuru yica imigambi n'imigabo by'umwa Satani. Hanyuma tukaca tuyishira imbere ibibazo vyacu n'imitwaro tuba dufise n'ibintu biba bituruhije, ibindi biba bitugoye ibi na biriya. Hanyuma tugafatanya mu isengesho nkuko biba bisanzwe. Uko rero tumenyereye, reka twifashishe umurongo w'ijambo ry'Imana twifashisha mu gusenga Imana, wanditse muri Matayo igice ca 25 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo umutwe w'amajambo haravuga umugani w'inkumi 10 ku murongo wa mbere. Ico gihe ubwami bwo mwijuru buzosa n'inkumi 10 zajanye amatara yazo zija gusanganira umukwe. 5 muri bo bari bijuju, abandi 5 bari abanyabwenge. Kuko bya bijuju mu kujana amatara yavyo bitajanye n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajananye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe agitebaganye bose barahunyiza barasinzira. Mu gicugu humvikana urwamo ngo nguyu umukwe nimusohoke mu musanganire. Buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Vya bijuju bibwira abanyabwenge biti nimuduhese ku mavuta yanyu, kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishura bati kumbure ntiyodukwira twese, ibyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura, umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurugagwa. Mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti mupfasoni nutwugururire. Nawe arabishura ati ndababwira ukuri simbazi, nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha Yesu nadufashe cane. Aha ni umugani Yesu Kristo yaciye w'inkumi 10 ngo ubwami bwo mwijuru ngo buzosa n'inkumi 10. Izo nkumi 10 zari inkumi zari zije gusanganira umukwe zizanye amatara yazo. Ni ukuvuga ngo Yesu yari karatanga igishushanyo c'ubwami bwo mwijuru kuntu buzoba bumeze. Ku murongo wa 13 yarasoje avuga ati nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha Yesu nadufashe cane. Bene data, ntituyobewe twese ko igihe cyo kuza k'umwami wacu Yesu Kristo kiko kiregereza. Ibimenyetso byavuzwe na Yesu yuko bizoba mu misi y'iherezo byose byaramaze gushika, nta muntu n'umwe atabizi. Reka ndabereke ibimenyetso Yesu yavuze bizogaragaza ko ari hafi yo kugaruka. Ivyo bimenyetso byose vyanditse muri Bibiliya. Bene data, tumenyere gusoma ijambo ry'Imana, turabe dusesangure. Ibimenyetso byose Yesu yavuze byaramaze gushika byose, n'icanyuma ngiye kubibasomera. Nukuvuga ngo rero ubu abantu benshi basa n'abarambiwe. Izo nkumi 10 zarageze aho zirasinzira, ariko mu gicuku baza bumva kamo ngo umukwaraje. Yesu nadufashe cane. Imana idufashe, Imana igufashe muntu w'Imana, Imana igufashe muntu uri kuranyumviriza. Ntuzobe nk'aba bakobwa b'ibijuju wumvise ko umukwe aje barazanzamuka basanga nta mavuta bafise, baca birukanga kuyagura basanga umukwe yaje. Hanyuma yinjirana n'abiteguye, abandi arabakingirana, baraza barakomanga. Uwo mukwe arabishati sindabazi. Yesu yarangije avuga ati nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha Yesu nadufashe cane. Nituzi umunsi canke isaha umwami wacu Yesu Kristo azogarukirako, ariko yaradukopeje aratubwira ati reka ndabereke ibimenyetso bizogaragaza ko ndi ku rugi, ko ngiye kuza. Reka ndabibasomere mu mwanya twihuse cane.
tugende muri Matayo hafi nyene hafi haruguru yaho twari tuko turasoma Matayo igice ca 24 n'amajambo y'Imana asa nkaho ari menshi ariko ndasoma nihuse kugira ngo abantu mwumve ntihabura umuntu muri kano kanya ariko aranyumviriza Imana iri bupfungura amaso inyujije muri rino jambo. Igihe cyo gutaha mwijuru kiratwegereje bene data, abiteguriye umukwe mukomere kuri ayo mavuta mufise. Hanyuma nawe uzi neza ko udafise amavuta mu itara ryawe, uzi neza ko utiteguye mu mutima wawe, uzi neza ko Yesu Kristo aje utoduga, umviriza ibi bimenyetso wumve neza ko ari ku rugi. Witegura uyu munsi nyene, uyu munsi turacari mu gihe c'amahirwe yo kwitegura. Umuntu wese ariko aranyumva aracafise amahirwe yo kuba kuri liste y'abazojana na Yesu mwijuru. Wewe nyene uri kuranyumva uyu munsi ushobora kwihana kano kanya nyene ukakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, hanyuma Imana yo mwijuru igaca igushira ku rutonde ko bazodugana na Yesu mwijuru. Yesu nadufashe cyane, kuko ubugena aka kanya ndiko muri kuranyumviriza impande ishobora kuvuga umwami Yesu Kristo ashobora gutwara itorero ryiwe. Aka kanya nyene uri kuranyumviriza mwene data, suzuma neza ko mu itara ryawe ufise mu mavuta, suzuma neza ko mu mutima wawe witeguye. Yesu nadufashe cyane. Matayo igice ca 24 ku murongo, duhere ku murongo wa 3 tumanuke twihuse. Haravuga ngo yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye baramubaza bati tubwire ibyo bizobaho ryari, kandi ikimenyetso kizoba ikicukuza kwawe n'icumuhero w'isi. Yesu arabishura ati mwirinde ntihagire ubazimiza. Abigishwa bariko baramubaza ikimenyetso kizogaragaza ko umuhero w'isi wegereje. Munyumve neza, mwumvirize ijambo ry'Imana abantu muri kunyumva. Ku murongo wa 5 haravuga ngo, ku murongo wa 4 haravuga ngo, Matayo ibice 24 ku murongo wa 4 haravuga ngo Yesu arabishura ati mwirinde ntihagire ubazimiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Mwumvirize ijambo ry'Imana neza bene data. Kuko benshi, ku murongo wa 5, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Muzokumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde ntimuhagarike imitima, kuko bitazobura kubaho, ariko umuhero uzoba utaraza. Ku murongo w'7, kuko ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami. Amapfa no kunyiganyiga kw'isi bizobaho henshi, ariko ibyo byose ni itanguriro ryo kuramukwa. Yesu nadufashe cyane. Ku murongo w'9, niho bazobatanga ngo muzigirizwe, bazobica, kandi muzokwankwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Niho benshi bizobatsitaza, bazoryarukana, bazokwankana. Kandi ku murongo wa 11, kandi hazokwaduka abigira abavugishwa n'Imana benshi bazimize benshi, maze kuko ubugararije buzogwira, urukundo rw'abenshi ruzotimba. Ariko uwihangana agashitsa ku iherezo niwe azokira. Ku murongo wa 14 bene data niwo nshaka. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose, ngo bube ikimenyetso kibera icabona amahanga yose, maze umuhero uzocuza. Yesu nadufashe cyane. Beneda, iri jambo ry'Imana rirasobanutse, nta n'ibintu byinshi mfise ndarivugako. Matayo ibice 24 harasobanura neza ibimenyetso bizoba bigaragaza ko umuhero wegereje. Ibi bimenyetso byose navuze ndizera neza ko atanakimwe mutarabona, ko atanakimwe mutarumva hirya no hino kw'isi. Ariko ku murongo wa 14, ikimenyetso ca nyuma kigaragaza ko umuhero w'isi ugira ushike, n'umurongo wa 14 haravuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose, ngo bube ikimenyetso kibera icabona amahanga yose, maze umuhero uzocuza. Yesu nadufashe cyane. Ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami ngo buzovugwa mu isi yose. Bantu muri ko muranyumva, ubunye ahantu ugenda hose
wumva ijambo ry'Imana, urapfungura telefone yawe ukagwa ku ijambo ry'Imana, urapfungura YouTube ukagwa ku ijambo ry'Imana, urapfungura Google ukagwa ku ijambo ry'Imana, uragenda mw'ibarabara ukumva hano hari kuvuga ijambo ry'Imana, uragenda mu masoko ukumva ijambo ry'Imana, urapfungura radio yawe ukumva ijambo ry'Imana. Hirya no hino ku isi ijambo ry'Imana ryaramaze gushikaho. Bene data, nagira ndababwiza ukuri, hari ibihugu bimwe na bimwe bariko baratoteza abantu bavuga ijambo ry'Imana, hari ibihugu bimwe na bimwe twumva bariko baratoteza abantu bizera Yesu Kristo. Ibimenyetso byose umwami Yesu Kristo yavuze bizogaragaza ko umuhero w'isi wegereje byaramaze gushika. Bene data, iki kimenyetso ca nyuma cyaramaze gushika, kiri mu maso yacu. Suzuma umutima wawe, raba neza ko witeguye, utazohavumera nk'aba bakobwa Yesu yavuze muri uyu mugani. 5 b'ibijuju bari bicaye barindiriye mu bandi ariko batagira amavuta. Yesu nadufashe cyane. Muntu wese uri kuranyumviriza, uyu n'umunsi wawe wo kwihana. Yesu Kristo aragushaka, mubo yacunguye nawe urimwo. Yesu Kristo nashimwe cyane, yaramanutse ava mu ijuru aza mu isi, arigisha abantu, abereka inzira y'agakiza. Baramwica, baramubamba, abambwa ku musaraba i Golgota azira ibyaha by'umuntu wese. Yesu nashimwe cyane, mubo yacunguye ku musaraba, nawe muntu uri kuranyumviriza urimwo. Yesu nashimwe cyane, uyu munsi aragushaka, ni wewe yaje kurondera, ni wewe yapfiriye. Uyu munsi umwakire, uyu munsi umwizere. Ijambo ry'Imana ryanditse muri Yohana igice ca mbere ku murongo wa 12 haravuga ngo ariko abamwakiriye bose ngo yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, ngo nibo bizeye izina ryiwe. Abamwakiriye bose uyu munsi, mwene data, ndakwipfuriza gucika umwana w'Imana. Nimba utarakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ibimenyetso byose yavuze bizoba umuhero w'isi ugiruze byarashize, biri munsi y'amaso yacu, twese turabibona. Kandi nta muntu n'umwe ayobewe ku isi izoshirwa ku iherezo. Ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami ngo buzovugwa ku isi yose, ngo bubere ikimenyetso, ngo bubicabona, ngo bubere icabona ng'amahanga yose. Icabona niki? Icabona ni temwe. Icabona nukuvuga, murabona nk'abantu bariko baraburana, kugira ngo umuntu hamwe n'icaha nuko hazi icabona kikamwagiriza, kikamwemeza neza ko ico kintu yagikoze, ico kintu yarakizi. Yesu nadufashe cyane, ubu butumwa bwiza buzokwira. Yesu yavuze ngo buzokwira mu isi yose, ngo bubere icabona amahanga yose. Yesu nadufashe cyane, nta kintu umuntu afise azokwireguza. Ukuri warakumvise, wirigura kumva, ariko wica amatwi. Mwene data, aya n'amahirwe yawe, uyu n'umunsi wawe wo kwemerwamwo n'Imana. Ndakwinginze, niwumviye imburi ntukomantaze umutima wawe, wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, hanyuma oguha ububasha, umwakire, wizere izina ryiwe, mubo yacunguye nawe urimwo. Hanyuma acaga ububasha bwo gucika umwana wiwe, uzobe mu mugabane w'abazomusanganira ku bicu. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero, abumvise iri jambo ry'Imana mwese, Yesu abaha umugisha. Imana ihabwa icubahiro, itugiriye neza. Abashije kumva iyi message, murabahigwe cyane, murabahigwe, kuko ntihabuze umuntu Imana yo mwijuru ifatiye muri rino jambo. Haleluya! Imana yo mwijuru hari umuntu ifatiye muri iri jambo. Nawe umutima wawe irawushaka, mwene data, nuko mantaze umutima, kuko ibimenyetso byose byaramaze gushika. Yesu nashimwe cyane. Nico gituma umuntu wese atiteguye mu mutima, iri jambo riramuziye. Iri jambo, mwene data, ni wewe rishaka. Iri jambo muntu uri kuranyumva, ni wewe rishaka. Yesu Kristo mubo yapfiriye nawe urimo, kandi mubashaka ko bazobana mwijuru, mubo yagiye gutegurira aho bazoba, nawe aragushakamwo. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana, ntukomantaze umutima wawe, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, hanyuma gubasha bwo gucika umwana wiwe, uzoraganwe n'abandi mu bwami bw'Imana. Reka dusenga Imana. Nagira ngo nsaba umuntu wese rero ariko aranyumviriza, tujane muri iri sengesho.
umuntu ahari ashobora kuduza ijwi asenga Imana, asaba Imana kumubabarira, asaba Imana ize mu buzima bwiwe, asaba umwami wacu Yesu Kristo aze mu buzima bwiwe, ahindura ubuzima bwiwe, amubwire umwana wiwe, yizera izina ryiwe. Hanyuma rero abataramwakira, mwakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Mu kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, urabanza ugafata umwanzuro mu mutima wawe, ukumva neza ko upfunguye umutima wawe, umwugururiye Yesu Kristo. Ntibigoye namba na gatoya, uramwakira ukemera ko ari umwami n'umukiza wawe, hanyuma ukatuza n'akanwa kawe ko ari umwami n'umukiza wawe, uti ndemeye mwami wanje Yesu Kristo ko wavuye mu ijuru ukaza kuncungura, ko wapfuye kubera ibyaha byanje, nanje ndakwakiriye Yesu Kristo, ndakwemeye. Uvuge mu mutima wawe, ndakwakiriye mu bugingo bwanje, ngwino ugabuganze umbere umwami. Ndemeye ko wapfuye ku musaraba Igorogota kubera jewe, ndemeye ko ndi umunyabyaha, ndaje mwami wanje Yesu Kristo umbabarira ibyaha byanje byose nakoze, sinzobisubira. Hanyuma umaze gufata umwanzuro, ucujana natwe muri rino sengesho. Mwami Imana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo, turagushimiye, turagukengurukiye cyane ubuntu n'imbabazi utugirira buri munsi Mana, uburyo udahwema kutwibutsa ukaturungikira amajambo yawe y'ubugingo. Uyu munsi Yesu tugiriwe ubuntu nawe Mana, utwemereye mwami kumva ijambo ryawe ritwibutsa kuri hafi, ritwibutsa kugira uze kudutora. Mwami Imana Data wa twese uri mu ijuru, harimo abantu Mana bariko baranyumviriza, basanze birimbuye mu mitima yabo, basanga ntibiteguye, basanga bari bameze nk'abakobwa 5 bari bafise amatara ariko ata mavuta bafise. Mana yo mu ijuru baraje, barakwemeye Mana, ndakwinginze Yesu Kristo ubakire. Yesu ndakwinginze ngo ubababarire ibyaha n'ibicumuro Mana bariko barakubwira ko bakoze. Mana yo mu ijuru, amaraso yawe Yesu Kristo abeza batunganye, wejeje kubeza mwami, uce urukube mu buzima bwabo, uce ururukubane nabo mwami Yesu Kristo, wandika amazina yabo mu gitabo c'ubugingo. Hanyuma mwami Yesu Kristo uduhe guhora tugavye, kuko ngo ntituzi umunsi n'isaha, ariko watweretse ibimenyetso bigaragaza kuri hafi, kandi ibyo byose byaramaze gushika, bigaragara neza Yesu Kristo kuri kurugi. Niyo mpamvu ndagusavye Mana ngo umuntu wese ariko aranyumviriza utugirira ubuntu, kuko n'ubuntu butuzoba tugiriwe nawe, bakuzoba mu mugabane wabazokwita wabazoraganwa nawe mu bwami bwawe mwami Yesu, uzobukoze Mana yo mu ijuru. Rero Mana, nkuko twama tubikora, turagushima ko watuvyukije amahoro uyu munsi, turagukengurukiye Mana ko twagiye tubona mwami kino gitondo tuvyuka, nuhabwe icubahiro. None Yesu Kristo tuboneho no gusengera abantu baraye nabi Mana, mw'izina rya Yesu Kristo. Abantu baraye bararira, abantu baraye batubitse umukanda mu nda, babuze ico bafungura, babuze nico bagaburira abana, abantu baraye bahagaze Mana kubw'ibibazo binabiriya, abantu baburaho barambika umusaya Mana. Uyu munsi ubibuke, uyu munsi ubagire neza, ifeza n'izahabu n'ivyiwawe mwami Yesu Kristo. Imbabazi zawe zibagwire ko ubagiriye neza mwami Yesu Kristo, ubahica imitima yabo yifuza. Wibuka abantu bagutakira ijoro n'umutaga, wibuka ibyo bagusaba Mana yo mu ijuru, cyane cyane abo mu nzu yawe, ubagenderere Mana, utega amatwi ubaha ibyo bagusaba, kuko niwe wavuze Yesu Kristo ngo dusabe tuzohabwa, kandi umuntu agusaba yizeye ngo ibyo agusaba ngo bizomubera ko uzobukoze nyakubahwa. None mwami Yesu Kristo, uyu munsi nkuko twama tubigenza, turawukuragije Mana. Uyu munsi uri imbere yacu, ntituzi ibyo ubitse, ntituzi birimwo mwami Yesu, ntituzi n'ibyo Satani yateze, ntituzi n'imigambi yiwe, ariko turabizi ko ashaka kutugira nabi, nta cyiza kiva kuri we, abashaka kwica umwana w'umuntu, agashaka kwica ubugingo n'umubiri. Mw'izina rya Yesu Kristo turatanguje imitego Satani, turafatije ibisigo n'abadayimoni, mw'izina
izina rya Yesu Kristo irukana imyuka mibi mu byacu no mu bacu. Ikiganza c'Imana kitubeka aho tuja hose, uduha umugisha Mana, ijisho ryawe ry'imbabazi ritugumeko. Mwemu yera mufasha wabizera, ngwino ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo, ngwino ugendane natwe, utwigishe ibyo kwirinda icaha, utwigishe Mwami uko tugiye kugenda nuko tukwiye kukwifata kugira ngo wa musi utazotwubira tutiteguye. Urakoze Data, urazi ko turi abana tutazi gusaba, ariko Mwami Mana Data wa twese uri mu ijuru, umenye ibidukwiriye ukabiduhera ubuntu n'imbabazi, byose birabukushaka. Ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo Umwami wacu ndabisabye mwo, amen. Murakoze cyane, Yesu abaho umugisha.